Nitwa Edith Bindende, nkaba ndi étudiante kuri Université Lumière de Bujumbura muri faculté de droit. Nkaba ndi congolaise. Ma violence digitale ava mu ma violence basée sur le genre. Hama akaba ari ma violence aba ari fait au travers ma réseaux sociaux, à travers tout ce que nous voyons comme l'intelligence artificielle. Akaba ari ma violence ari perpétrée comme ma technologie numérique. Kenshi abantu bumvise ama violence basée sur le genre baba babona ama violence sexuelle physique, bakabona ama violence ari psychologique, bakabona ama violence ari économique. Ivyo nivyo ariko benshi amabi bagira ko ama violence numérique nayo nyene ari ama violence basée sur le genre, dans le sens où ikintu wowe ufata binenebwe umuntu par exemple ko turi muri milieu universitaire ukazubona mu professeur arakwandikiye message ko ca wiyumvira nyene que c'est anodin, et au fur du temps quand usanga mu professeur agusaba ikintu kugira uronke ama point canke widistingue muri classe. Rero ayo ma violence abatangura ku telefone nk'umuntu yotangura akavyandika kuri message, ukazubona ejo bundi umu professeur aragusabye muhure, ukazubona finalité yavyo bikaba ama violence sexuelle physique. Ukazubona rero ibintu byatanguye biri ku telefone, ibintu mwita numérique, ibintu biri technologie numérique, ko tusanga bifata yo forme iri physique canke yoba psychologique, ikaba na économique n'ayandi ma violence. Bon, kuvyerekeye ama violence sexuelle basée sur le genre ni liste iri exhaustive, ni byinshi. So turashobora gusita ama violence économique, ama violence physique, ama violence économique n'ama violence digitale. Akaba afise ama impact ari immense ku bantu. Bivana n'ama études canke muri domaine mugiriye ama études yayo ama recherche, ariko mu gihe twariko turagira mu gihe ja conférence débat j'ai partagé certains faits et recherches. Donc il y a même des études qui prouvent que 16% canke de 16% à 58% y'abagore canke les filles bari mu ma réseaux sociaux basubisa ayo ma violence digitale canke bakaba abatémoins y'ayo ma violence. Je ndibaza ko twese au moins une fois on a défilé sur les réseaux sociaux tubona ibintu vyerekeye ayo ma violence. Donc ni ibintu biri muri communauté yacu, ni ibintu biri muri ma université yacu no mu buzima bwacu. Ico tutegerezwa kumenya niko intelligence artificielle iha novuga ubushobozi canke inguvu ayo ma violence. Ubu turiko turabona intelligence artificielle ikiraba plus moderne, ikaba plus rapide. Nk'ubu ukazubona nk'ubu postinze ifoto yawe ku ma réseaux sociaux, bagafata via l'intelligence artificielle, bagafata l'image, le visage w'uwo muntu bakayisuperposa ku wundi muntu. Hama n'ama contenu ari synthétique, ariko du point nk'ubibonye, si tu ne sais pas comment détecter les éléments synthétiques faits par l'intelligence artificielle, uca wibaza ko ari ivyo. Pourtant ce sont des contenus synthétiques qui ont l'habitude d'avoir l'air d'être réalistes. Ibintu nk'ivyo bibaye harashobora kuba exposition ya stress, exposition ya anxiété, ya dépression ku mu jeune étudiante. Ukazubona harabaye décrochage scolaire, décrochage académique. Ukazubona umu jeune décide par exemple de quitter le milieu universitaire kubera iki? Parce que ses photos ont été exposées. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle a pris son visage, a superposé ça sur tel visage. Ukazubona réputation y'uwo muntu ibaye bafouée, sa vie sociale bafouée. Ukazubona bamwe bashika no kuri suicide bakiyahura. Chambere bamwe babikora soit pour le divertissement, abandi bakabikora juste pour nuire ou détruire umuntu.
hama icyo twababwira niko twese hamwe nous pouvons dire non à ces violences. Kuberekeye aba étudiants basubisa nk'ayo ma violence ni kubabwira ko mutotegerezwa kugira ubwoba yo kubivuga canke kugira isoni yo kubivuga kuko en tant que victime nturi uwo uri supposé kuba kugira iyo soni ariko ni umu agresseur uwo muntu yabikoze ategerezwa kuba ariwe ariko arumva iyo soni. So nsubiremwo kandi tous ensemble disons non aux violences sexuelles basées sur le genre.